kandi inakivare yanditswe mu mpunzi ajayo azi ibyaho byose. Mwibaze ko hari ijisho rya Nkurunziza ryoba ryari inakivare kurusha nkuru Leonidas niho imbere yitwa pasteur ari mu mpunzi akongera akaba kwa Nkurunziza. Mwaramutse muri iyi ndwi imaze iminsi ndiko ndavuga ku bijanye na intelligence mu Burundi n'amayeri bakoresha kugira ngo babafate. Ndashaka dupartage ikintu kimwe kijanye n'ibintu vya religion, ibintu vy'amadini, ibintu vy'Imana. Urabona ko muvuga ngo mwashyize Imana imbere. Ejo bundi nari mu nama y'abarundi, hanyuma urabona ko barundi bavuga ngo gutanguza ibisabisho. Ibintu novuga ata ahantu bagitanguza ibisabisho mu bintu bibiri novuga biri monde. Hanyuma umugabo twari twicaranye agoma yifyura amaso, urabona hajya ngo muname mupfuka amaso aca njakara. Atariko abarundi turi abantu b'abapagani kw'isi, ati jewe isi nagenze ko naho ndabona abapagani nk'abarundi. Atariko aho turi hose ngo Imana, ati mbese ibi bintu nibiki? Nditwengera. Donc aho muri kumwe n'abapagani benshi cyane bagenda bavuga Imana, mugabo bariko barondera kubakuramo amajambo, kubiba vyo mufise, hari n'ababikoresha kugira babazurume financially. Ariko na cyane cyane kubera turiko tuvuga ivy'umutekano, muze mwiyubara umuntu wese, niba ufise information utoha uwundi muntu, ntabwo uyu muntu kubera ngo ari umurorije. Bo reka rero twumvirize uno wundi, hanyuma ndagira ico mvuze nkurikije n'ivyo numvise, canke juste nihorere kugira ngo mubandanye mumviriza aba bantu baza babitohoza. Sawa. Ikindi nabonye cyakoreshejwe cyane ni ikintu cy'abantu bitwa abakozi b'Imana. Iki kintu cy'ijambo ry'Imana CNDD rivuga ngo yasize Imana imbere, ni kimwe mu bigwanisho ikoresha mu iperereza. Irikoresha mu buryo bwinshi. Hariho abantu biyita abakozi b'Imana bavuga ko berekwa, bakaza bagakora n'amagroupe umenga nayo gusenga, bakiyegereza abantu, bagatangura kubavugishwa ko, bakabwira ibyakazoza kabo. Buke buke rero abantu bakabiyegereza, bakabikonfiya ko, bakabaha amabanga yabo. Ugasanga ngo mfate nk'akaroro gato, dufate umwana arazi ko se ari ku rugamba muri Forebu dufate, cyangwa muri Red Tabara, afise amakuru ko se azova mu kibanza runaka aja mu kibanza mu gihugu kanaka, agiye nko ku rugamba ahanaka. Wa mwana avugana n'umukozi w'Imana yizeye cyane ko ashobora kumusengera agakiza n'umuryango wabo, akatamubwira ati pasiteri ndashaka udusengere, hari ikibazo kitubangamiye mu muryango iwacu, twebwe urabona naho turaha papa wacu si hari, yagiye muri ibi n'ibi, kandi amakuru dufise nuko ejo azova mu gihugu iki akaja muri iki kugira ngo yifatanye n'abandi ku rugamba. Ndafise ubwoba ko muri ivyo bintu ashobora kuhapfira, ko mu nzira bashobora kumufatiraho. Ndagutakambiye pasiteri umusengere, bacavuga tumushireko amaraso ya Yesu Kristo, bavuga amajambo bavuga murayazi, siniriko ndayadondagura ngaha. Wa mu pasiteri niko akamufasha n'iryo sengesho, bagasengera se, mwana akaryoherwa ko basengeye se. Hanyuma katamubwira ati uzuramubaza rero ahageze, tuze turumva ahageze, kugira ngo ahageze hose dukureho ibyo mutangira. Umwana akaganira na se, ingene bimubaza ntawe ubimenye ingene ubuhinga akoresha, kuko na se ntaba ari umuntu ashaka gutanga amabanga, mugabo umwana akamenya ingene asokoroza se amakuru. Mvuze umwana ashobora kuba n'umugore, hari abagore benshi nzi bakoze bene ivyo bintu nabo nyene bakagurisha abagabo babo batabizi. Hanyuma wa mu pasiteri nawe ariko atanga amakuru, nko kugihe ca Nkurunziza wasanga bariko bayatanga ku kirimba kwa Nkurunziza nyene. Hariho benshi muri abo bakorana n'iperereza ryo ku kirimba kwa Nkurunziza. Rero wa muntu ariko arasengerwa, ahubwo ntamenye ko ariko aragurishwa, agasanga muri ya nzira yavuze, aho yavuze aza guca nihategererewe, umuntu akaba aranyurujwe canke akaba arishwe. Umwana ntaze yigera amenya ko mu kurondera kumusengera yagurishije se atabizi. Umugore ntamenye ko mu kwibaza ngo ariko arondera amasengesho yagurishije se. Hariho abapasiteri bandi barungitswe mu makambi y'impunzi. Hariho nk'umupasiteri naho navuze nta mazina ndaza kuyabangira, sindayavuga cyane, ariko reka mvuge nk'akaruru kaboneka, uwitwa Leonidas Niho imbere.
Leonidas Nihorimbere sinzi ko ubu acanditswe mu ikambi y'impunzi Inakivale. Yaramaze umwanya munini, imyaka myinshi ari mu ikambi y'impunzi Inakivale mu Buganda, hafise urugo. Ariko mu myaka ya za 2019 2020 ukabona ari mu Burundi, ngo yanditse igitabo ngo cerekana ngo ivyiza 100 vy'u Burundi. Ukamubona ngo yagiye guha ico gitabo ngo umukuru w'igihugu, ngo umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Kandi Inakivale yanditswe mu mpunzi, ajayo azi ivyaho vyose. Mwibaze ko hari ijisho rya Nkurunziza ryoba ryari Inakivale kurusha nkuru Leonidas Nihorimbere, yitwa pasteur, ari mu mpunzi, akongera akaba kwa Nkurunziza, vyose akabera murimo. Hari akandi karero twatanze cyane kahuye n'inyuruzwa rya Oscar Ntasano. Umusore yitwa, si n'umusore yari yubatse akiri muto cyane, ariko Lambert Bitangimana. Lambert Bitangimana bamukoresheje gute mu kwica aba manifesto? Lambert Bitangimana yari umuntu yagendana Bibiliya, yaboneka ari umusenzi akomeye cyane. Bamunukira gukorera mu bihugu cyane cyane muri Kenya n'Ubuganda, ariko yaranagiye muri Sudani y'ubumanuko, Tanzania no muri Kongo, naho nyene rimwe rimwe yarahakoreye. Uyu yari afatanye na rya perezida ryo ku Kirimba, akorana n'abitwa, hari uwitwa Colonel Ndundi wo muri API, n'uwindi yitwa Major Nayeli Banyezako wo muri BSP. Nibo bakorana. Ari muri Kenya, amafaranga y'akazi yaca muri ambasade y'u Burundi i Nairobi bakayamuhereza. Uyu yarakoresheje ubwenge atahandi henshi nabubonye bukomeye kurusha abandi bose. Yakoze iki? Yareheje umwigeme i Bujumbura. Uwo mwigeme akaba ari mushiki w'umu manifestant, yari yegereye bajya ba manifesta, tumaze guheza manifestation twumva hari inkoho zivuga mu makartier. Akundana n'uyu mwigeme. Uyu mwigeme mbere akamuhamagara bagahurira mu Rwanda, mu mahoteli mu Rwanda. Mu nyuma baranategura ubugeni. Umwigeme aramubwira ati, yamara jewe naho mbona wankunze cyane, ndafise musazanje abangamiwe gose ashobora kwicwa umwanya wari wo wose, kubera ari kumwe n'abajya bahoze ari abamanifestant, aba bariko baragira resistance. Wontabara ukamfasha ukamukurayo ukamunyakirira. Umusore ati, ego cyane, umva noreka gute kandi ari bofre twimirije kugira urubanza. Uyu musore bamutwaye i Nairobi, abana mu nzu na Lambert Bitangimana. Mu nyuma mbere Lambert Bitangimana n'ubugenera bukora, abukorera i Nairobi, babata ubugeni bw'igitangaza ko umuntu atakazi na kamwe babona ariko arakora. Bamwe mbere pare na marene biwe barimwo mu yahatswe kunyuruza. Mu nyuma hariho umupolisi yahoze akora muri Interpol azwi, mu ofisi azwi w'umurundi yabi Nairobi, yagerageje kunyuruzwa i Nairobi, kandi vyakozwe na wa Lambert Bitangimana. Lambert Bitangimana azanye wa musore akabona iminsi yose umugoroba ugeze, Lambert Bitangimana afise icumba aja kwiyugaranamwo. Yaba igihe yaragize ubugeni, yaba atarabukora, yari afise icumba ajamwo akiyugarana, akababwira ko kabara kanya kuja kuvugana na General Niyombare. Ariko uwo waba ari umwanya wo kuja gutanga raporo muri rya perereza ryo ku Kirimba c'umukuru w'igihugu. Umunsi wose yawumara ariko akora iki? Yawumara ariko arabaza wa musore yavana i Bujumbura, amubaza amakuru y'abajya ba manifestant. Ujya nawe bavanye n'abajya, ivyo bategura, ivyo bahoramwo barazi ko bari kumwe, baramubwira bati uyu munsi turagira iki, uyu munsi turaha, uyu munsi tunyegeye aha, bariko baraturondera twagiye kwinyegeza. Ako kanya nyene bavuze aho binyegeje, haca umugoroba umwe mu nyuma bakazabona mwiperereza baje kubafatira muri vya bibanza, bakibaza ingene ivyo bintu bishoboka. Uyu musore yagiye gutahura ibiriko biraba, haraciye igihe kinini. Ndibuka umunsi telefone yariko ararira, ariko aravuga ati, jewe naricishije abagenzi banje ntabizi, bivuye ku makuru nahaye Lambert Bitangimana, nari nzi ko akorana na General Godefroid Niyombare, ntazi ko ariko akorana n'iperereza. Uyu musore w'ingene yakora, mu nyuma yabaye n'umugabo, yakorana n'ibipolisi byo muri ivyo bihugu,
mu mafaranga bamurungikira yaraheze akagura abapolisi aguze akaba aribo atuma nk'ibikorwa byo kujya gufata abahunze bakabica bakabapfunga bakabanyuruza nk'ivyo navuze byahatse gushikira uwo mukoroneri yakora muri Interpol ari abapolisi bahawe amahera na Lambert Bitangimana. Iyo baza kwica canke kunyuruza impunzi iri muri Kenya waca umusanga nawe yimutse yagiye mu Buganda na ya Bibiliya yiwe ngo yigisha ijambo ry'Imana, ahandi ngo afise ngo ibidandazwa ngo agurisha by'abakenyezi, ukamubona ari na Kivale. Uwo mwanya bakaba ariko barakora operation i Nairobi, akaca amara imisi mu Buganda. Avuye mu Buganda wasanga kenshi ari impunzi mu Buganda nayo ishobora kukigira ingorane, akaba bikaza kuba wari Nairobi. Impera n'imperuka rero yiwe muri 2017 bamukoresheje igikorwa cyo kunyuruza Oscar Ntasano. Babigira gute? Yaje yiyita ko uko bavuga ngo aba diaspora ari umurundi aba muri Canada, avuga ko ashaka kugurira itongo rya hariya kwitanganika kurigurira Oscar Ntasano. Ubwa mbere baragiye bararivuganye ko cyane, mugabo imyanya yo kujya kuriraba kamera nk'igoranye, ugasanga yamusabye ko bajya kuharaba bwije. Ku munsi wo kumunyuruza yamusabye ko bajya kuriraba mu gitondo cya kare. Yavuga ko umugore agira gende hanze, rero ko atogenda atabonye itongo, ko ari byiza yoja kuribereka. Oscar Ntasano azinduka mu gatondo ka kare mu masaha 12 aca ku kazi, bahura na Lambert Bitangimana ngo agiye kumwereka itongo. Amaherezo ya Oscar Ntasano yabaye ayo. Ivyago Lambert yagize nuko igihe yajya kuraba Oscar Ntasano bari bamumenye, abo mu muryango bamwiboneye neza, baragira ibimuranga. Hanyuma rero igihe Oscar Ntasano anyurujwe, umuryango uravuga neza uyu muntu yamuhamagaye uwo ari we. Amaze kumenyekana, twese tubikorako mu gipolisi bumva ko ikibazo kigiye gukomera, hacafatwa ingingo ko mwiperereza ko bamwica nawe. Muribuka ikiziga ciwe cyatawe i Muyinga iruhande y'imodoka ya Ntasano, ariko biboneka ko bamunize. Muravyuka n'amakuru twatanze kenshi, ntoja gutebako. Donc anagira kabisa ndabahe a warning iri serious. Ikintu nuko abantu mudakurikirana ibintu vyagiye biba. Bo personnellement hari ikintu canshikiye wanashaka bo cyari politique, cyari ikintu novuga cyo ku kazi, hanyuma ntitwumvikana gatoyi na boss wanje. Naja muri eglise nyine y'aba Pentecoste, hari ukuntu kubera waburi umuhungu kiri muto wavuga utereka ndaho umuntu akuze tuvugane, sandutu pasteur yawo wa mbere ngenda kumubwira ngo umuntu nyene ubwira ibibazo ufise ku kazi wumve impanuro yoguha, niba wo ceceka, niba wo kwimuka, niba akandi kazi. Sinibuka exact mu madetail ko twabivuganye, mugabo mu nyuma nagiye mbona boss wanje ampamagara, aturazi we kuri umwana wewe wa mugabo we nti kiretse ndabibariwe, ati pasteur naka wamubwiye ngo iki? Je pasteur nta kintu twavuga kidasanzwe, navuganye n'umupasteur nk'uko umuntu avuga n'umwungere wiwe, ngo none urya mugabo icyo dupfana. Vuga pa ntacyo natohoje, numva mikitetse irrelevant kuko twari twanega navuga ibibazo mfise honnêtement navyo narengeje ko, navyo niyenze ko, ubwo icyo mupfana ndumva atakamaro gifise muri iyi conversation. Bien sûr cya kintu gikomeye karakaze kabi kana wanashaka na kusana kandi bukeye ntacyo vyari bitwaye, mugabo ico carampaye nuzoye kutizera abantu benshi muri iyi misi bitwaje ngo yambaye umusaraba, yambaye ikanzu y'igipatiri, igipastori et tout consort. Iyo ro ari kibazo dovi udomor utuza kuba extra careful. Voilà, nico ndashaka kuvuga. Eko bisigaye musigare amahoro y'Imana, tuzosubira. Bye bye.